ndabaramutse inshuti namwe bakunzi mugiye kwitaba isango ry'amakuru yo mu rurimi rw'ikirundi mwamurumva kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu turi kwigenekerezo rya 22 ntwarante umwaka wa 2024. aya makuru mushobora kuyumva muciye kuri website akaburungu Radio FM akaburungu.com mukamva ikibiraho kandi amasaha 28 kuri 28 ingingo nkuru. Usigarongo umugambwe SNL na Story giru kwishaka arahumuriza agatonirwa sa yararongoye umugambwe bwa mbere ko atazokwirukanwa burundu ahubwo ko ahawe kaze mu kwicara akaba umunywanyi asanzwe nk'abandi. Hari umuyabaga yagandagwe n'umupolisi araswa amashase yo munda ni mu ntara ya Gitega muri commune Bugendana. Abapolisi baciye bahungira muri koperative begereye igihe hari batewe n'abanyagihugu ngo bihorere uwabo. Patrick Bitangumutwenzi yaranyurujwe ku munsi w'ejo n'abantu bataramenyekana ni mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Rohero. Abiwe basaba ko yokingirwa. Amakuru saya gusa tubafite n'ayandavugwa mu bindi bisata kumana na jewe Geoffrey Karangwangiranda yabashikirize nk'abandi ko ndafishwa mu ngabwe by'Imana Ive irakoze kaze mwese. Urafisi chose abasevera wasevera nacho isaba ushaka kumenya nta kuri kwasevera iri byiki gihe nta kuriho ukuri kuzozanwa n'uwundi mugwi ashobora kuba wewe ashobora no kubuja wundi mugabo severe bishobora kwerekana ukuri ngo bikunde kuko ibyo binogo bagendamwo kwimba bishobora rite kuba ibya 93 bishobora kuba ibya 2015 bishobora kuba ibya bamwe birigo baranyuruzwa atawuzi yo babajana kuko nunyurujwe batoye ikiziga mu muserege cyangwa bakamutora mu ruzi niba nawo ntawemerewe kuja kumuhamba nibo bamuhamba. Narimejeje kubica ku masonga. Hari umuyabaga yarazwi ku mazina ya Thierry Ndayikeza w'imyaka 24 yishwe n'umupolisi. Ico kibi cabaye kuri uyu wa kabiri uheze wa 19 ntwarante umwaka wa 2024 mwijoro ku mutumba Gitora muri zone Mugera muri commune Bugendana mu ntara ya Gitega. Abanyagihugu bari mu gashavu basaba ko hoba urubanza rw'ikibiraho kuri uwo mupolisi yarashe uwo muyabaga cyo kimwe n'abandi bapolisi babiri bari kumwe. Kubwa abanyagihugu uwo mupolisi yarashe amasoro Thierry uwo yishwe bari yari kumwe n'abandi bayabaga babiri nka David baravuga na Fulgence Nkuru nziza bategetswe n'abapolisi gufukama baca ababugurura ko umuriro. Iryo bara ryabereye hafi y'ikirindiro c'abasirikare bivugwa n'abanyagihugu. Thierry Ndayikeza yafashwe n'amasoro mu nda yaciye acikana ubwo nyene nk'uko bivugwa n'abavyiboneye. Bagenzi biwe babiri bandi bari bashoboye gucika kuri ayo masoro y'abapolisi bisigurwa n'umwe mu ndongozi. Abanyagihugu bazananye agashavu kenshi aho iryo bara ryabereye bagomba gutana mu mitwe n'abapolisi. Abapolisi baciye bahungira muri koperative yegereye aho nyene nk'uko bivugwa amasoko mu gipolisi yo yemeza ko abarongoye igipolisi mu ntara muri commune bashitse muri ico kibanza kugira ngo barabe uko vyagenze. Abo bapolisi batatu baciye bahagarikwa ubwo nyene. Abatowe hamwe n'abanyagihugu basaba ko hoba urubanza rw'ikibiraho nyabona kuri abo bapolisi batatu maze bagahanwa hisunzwe amategeko. Inshuti n'abajyango ba muganga Bitangumutwenzi Patrick baramutabariza ni nyuma yaho ku munsi w'ejo afatiwe mu gisagara ca Bujumbura ari muri taxi ava aho asanzwe akorera akazi agana ku biro iwe biri muri quartier Rohero.
imvo z'iryo hagarikwa ryiwe rikaba ritaramenyekana gushika ubu. Odesse Kaburo arabandanya n'inkuru. Dr Bitangumutwenzi Patrick asanzwe akorera ahazwi ku izina rya Maison Medicale, akaba ari umuhinga mu kuvura indwara z'abana pediatrie mu rurimi rw'igifaransa. Ihagarikwa ryiwe ryabereye kw'ibarabara Avenue de l'Université hafi y'ishure ryitiriwe Michel Archange. Vyabaye izuba riva kuri uyu wa 20 Ntwarante umwaka w'2024. Abamuhagaritse bakaba baje mu muduga wo mu bwoko bwa kamyonete Toyota Hilux yirangi ryera warangwa na nimero mparati D3980A, aho waje witambika imbere y'imodoka yo mu bwoko bwa taxi yari yunguruje muganga Patrick Bitangumutwenzi. Yaravuye aho asanzwe arangurira akazi kiwe ka misi yose agana ku biro vyiwe biri muri quartier Rohero hafi y'ihoteli Emeraude. Iyo modoka yari yunguruje bene gufata Dr Bitangumutwenzi ikimara kuzibira inzira ya taxi yarimo uwo muganga. Umudereva w'iyo taxi yaciye ahagarara batarasobanukirwa n'ibiriko biraba. Abapolisi batatu bari nyuma basa n'abacungereye umutekano wa batatu bari indani muri iyo modoka, niko guca basimbira kuri ya taxi bakurayo muganga Bitangumutwenzi bamuterera muri iyo yabo. Ibivugwa ko boba ari abakozi b'iperereza. Abiwe bakibaza irengero ry'uwabo, niko kumva inkuru ibamenyesha ko Dr Bitangumutwenzi ashobora kuba afungiwe mu iperereza mu kibanza kitaramenyekana. Imvo zoba zatumye haba ihagarikwa ry'uwo muganga zikaba zitaramenyekana. Abenshi mu nshuti ziwe bakibaza ko yoba yahagaritswe azira ubutumwa yahanahanye na bagenzi we bahuriye ku mbuga hwaniro WhatsApp, aho muri ubwo butumwa yoba yakoresheje amajambo atari meza yerekeye ku bisigarira by'abashengeye bizurwa n'umugwi Severe witiriwe kunywanisha abarundi. Ibisigarira vyitiriwe abazize ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972, ubwicanyi umugwi Severe witiriye jenoside yakorewe abahutu. Ubwo butumwa bwatanzwe na muganga Dr Bitangumutwenzi Patrick butashimishije abo basangiye ubwo rubuga, kugeza naho bategeka Bitangumutwenzi kubufuta, nawe akihagarara ko bwoba bwatanzwe mu kiganiro bariko baharira na bagenzi we inyuma yaho umugwi w'abakinyi Dinamo BBC ukuriwe mu mahiganwa uzira kwanka kubandanya inkino wari barimwo bambaye impuzu zanditseko Visit Rwanda. Mu muryango, inshuti n'abagenzi ba Dr Bitangumutwenzi Patrick bakamutabariza bavuga ko wabo atozira ivyo yanditse ku mvuga hwaniro, kuko yarasanzwe afise ikibazo kimeze nk'iyahamuka bivanye n'akahise kagoye yaciyemwo. Bakemeza ko yarasanzwe ariko arafata imiti ijanye n'ubwo bugwayi bwiwe, bagatakambira ababishoboye bose gukora uko bashoboye kose kugira muganga Bitangumutwenzi arekugwe, kuko ikibanza c'abagwayi atari mu gasho ahubwo ari kwa muganga. Tubibutse ko Bitangumutwenzi Patrick atoba abaye uwa mbere afunzwe azira ubutumwa canke ikiganiro kibereye ku mbuga hwaniro. Muri abo twobibutsa umukenyezi yakunda kunebagura ishirahamwe rihurikiyemwo abakenyerera rugamba ryari rirongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Bamwe mu banyagihugu n'abasirikare bafunzwe bazira kugira ico bashikirije ku majambo ahanahanwa mu biganiro biciye ku mbuga hwaniro, abayavuzwe n'abategetsi bo mu nzego zitandukanye z'u Burundi canke amajambo abayashikirijwe na bamwe mu barongoye umugambwe CNDD FDD. Odesse Kaburo ndagushimire. Muri politike, mushikiranganje ajeje ibibazo vy'intwaro hagati mu gihugu Martin Niteretse yaremenyesheje kuri uyu wa mbere ivyavuye mu ikoraniro ridasanzwe ryashize ku burongozi bw'umugambwe CNL Nestor Girukwishaka ku wa 10 Ntwarante uyu mwaka. Iryo koraniro ryakuye Agathon Rwasa, indongozi y'umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi. Ariko ico Girukwishaka azi ni kimwe, nkuko abivuga ngo mu mategeko niwe arongoye umugambwe CNL.
mugabo agahumuriza agatorwa sako atazokwirukanwa burundu mu mugambwe ariko ko guhera ubu ari umunywanyi asanzwe nk'abandi. Viateur Tori haragira mu nuko bishikirizwa na Nestor Girukwishaka Gwasa nazo kwigizwa inyuma nubwo ikoraniro ryamwigije inyuma y'ikibanza c'uburongozi bwa CNL. Bemeza ko ico bategekanya kukorera Gwasa nk'uwakoreye CNL n'ukuguma ahabwa ikaze nk'umunywanyi asanzwe wa CNL. Ku bwabo cyakozwe kwari uguhindura uburongozi ku rwego rwo hejuru gusa, ariko si impinduka kugira ngo Gwasa afutwe mu mugambwe abishatse ngo azicara ngaho nk'umunywanyi asanzwe w'umugambwe nk'uko buri wese yabiciyemwo. Girukwishaka avuga ko batamugiriye icyizere ariko bagumana icyizere c'umugambwe uzobashikana ku ntsinzi ya CNL. Ku bwa Nestor Girukwishaka by'ukuri n'umunyembono yari afise imbona kazoza, ariko ubu iyo mbona kazoza ntiyashoboye kuyishira mu ngiro kuko atashoboye gushira hamwe abanywanyi, ibyatumye bashaka guhindura uburongozi Gwasa yararongoye. Hagataho kubwa Gwasa amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka atekanijwe mu mwaka w'2025 ngo ntashoboka CNL itarimwo, ariko umugwi mushasha siho uhagaze. Ubona ko atari umugambwe CNDD-FDD wahungabanije umugambwe wa Gwasa, ahubwo arabagize ibiro vya politike bahisemwo ko bijanye no gutanguza uwundi mugambwe mushasha. Yemeza ko atari umwanya wo gutanguza iyindi migambwe kuko bafise imigambwe 35 mu Burundi muri iki gihe, ariko urubuga rwa politike gugawe kuri bose nyinshi, kandi muri iyo migambwe iri ngaho kugira ngo ihezagire ibikorwa n'umugambwe uri ku butegetsi barenganije abanyagihugu. Bwa Gwasa ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibwashoboye gushira mu ngiro ibyo bwemereye abarundi, hanyuma ngo bwemere ko abarundi bihitiramwo indongozi biciye mu matora yisanzuye arimwo umuco kandi mu buryo bwa demokrasi. Gwasa asaba umuryango mpuzamakungu n'akarere guhagurukira nk'umuntu umwe kugira ngo batere igitsure ubutegetsi biboneka ko butera buba ubuhonyanga amategeko. Viateur Tori haragira Mungu ndagu ukengurukire mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi MFFPS bavuga ko ingingo iriko irafatwa na leta yo kwirukana umugore aba yarongowe nk'uwa kabiri idakurikije amategeko, na cane ko ihonyanga uburenganzira bw'abana. Kubwa Claudine Ndayishimiye avugira uwo muhari akabona ko leta yari kubanza kugwanya kare ingeso yo kuzana umugore wa kabiri imbere yuko bita mu kaga ubuzima bw'abana. Tumukurikire. Leta yari gufata hakiri kare, igiye gufata mu minwe ico kibazo hakiri kare, aho birinda bigeraho umugabo aja gushaka aja kurondera umugore wa kabiri. Twebwe nk'umuhari w'abakenyezi n'abigeme muharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, iyo ngingo ntitwayifashe neza, ntitwayishimye kuko harimwo akarenganyo kakorewe abana bavuka kuri abo bagore. Tutavuze abagore suko tutabitayeho, cane ko mukunze muzi ko urugamba rwacu ari rwo gushigikira abakenyezi n'abigeme ndetse n'abana. Rero iyo ngingo y'uyo musitanteri ingingo itatunejereje kuko na cane hari amategeko menshi agenga abana, agenga n'imiryango yahonyanzwe. Aho twavuga nk'itegeko rituma abana bahabwa akarangamuntu droit d'identité, akaba n'itegeko rituma abana babaho mu muryango droit à la vie en famille. Ayo yose n'amategeko novuga yoba yahonyanzwe cyane ku ruhande rw'abana, kuko nimba umugabo yirukanye abo bana nyina ntiyemerwe n'amategeko, bisigura ko n'abana batazoronka akaryo ko kubona karangamuntu ko kuronka identité. Hama n'ikindi, nimba bamaze kwirukana uwo mugore n'abo bana mu rugo baba babamwo,
bisobanuye yuko na wa mugabo kuja kuraba wa mugore no kuja kuraba abana hazoho kugenda yinyegeje canke ntagende babana babura uburenganzira bwo kubonana na papa wabo canke bwo kugira bwo kuronka urukundo rw'uwo muvyeyi. Rero ico saba nuko iyo leta nkuko yiyita mvyeyi nubwo atari ko bimeze kubera amategeko menshi n'ibikorerwa hiyi iwacu ari ibintu bitokora umuvyeyi, nuko abo bana bohabwa uburenganzira bwabo n'uwo mugore akabona uburenganzira bwiwe nk'umugore, kuko nimba yagizwe wa kabiri ikosa sigiwe n'uwo mugabo arabifisemwo uruhara, kuko nimba yataye umugore wa mbere akaja kuja ku wa kabiri. Claudine Ndayishimiye avugira umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi MFFPS. Urugamba rwo kurwanya isuku rike rurabandanya. Mukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yaragendeye ku muhingamo w'ejo ibibanza bitandukanye byo muri komine Mukaza kugira yirabira ingene isuku ryifashe mu Buyenzi. Mukuru w'igisagara ca Bujumbura yaciye yugara inzu y'uburaro zibiri harimwo n'inzu ikorerwamwo abadandaza amagara kwibarabara rya 25 aho benshi bita kwa Mukono. Uyu munsi Sandrine na Jeannette hamwe na Beatrice biriwe bugaye ibiro vyabo. Umukuru w'igisagara yarahagaritse mu mabanga urongoye quartier ya 6 mu Buyenzi kubera kutitwararika ikibazo c'isuku mu karere arongoye. Burukumwe kutashe itariki ya 22 Ntwarante n'umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi, Journée Mondiale de l'eau. Kuri uyu wa 22 rero ishirahamwe Parseme yatanze umwihwezo wayo kubijanye n'igisata c'amazi mu Burundi. Kubwa Faustin Ndikumana arongoye Parseme abona ko naho amazi ari menshi kandi ahagije mu Burundi hakiri igihushane c'ibihari n'umwimbu utangwa. Kurikira Faustin Ndikumana. Ikiyaga Tanganyika kiko kiratumarira mbere tubura amazi yo kunywa nta gisagara ca Bujumbura mvuga ikiyaga Tanganyika kiringa impande yacu, ugasanga ayo mazi dufise yose nikibuza ko ingwara ziva ku isuku rike, usanga zikorera ingwara zo gucibwamo mu bana. N'ubu uri kurumviriza urumva yuko mu ntara zitari nke za Ngozi, za Gitega, za Rumonge, mu gisagara ca Bujumbura uguma wumva ibibazo vy'amazi mu bitaro, mu maprison, uguma ahantu hakoranira abantu benshi ugasanga hari ibibazo vy'amazi kandi ingwara zishobora kuba nyinshi cyane. Hanyuma ikindi gitangaje ahubwo womengo amazi agira abe nk'ikintu kitubangamira. Nibyo bitangaje. Uravye umenga ikiyaga Tanganyika kira kitubangamiye, umwuzure w'ikiyaga Tanganyika uri kuratera amazu, abantu bimuka, igifuko ca Bujumbura kamengo n'ikintu kigishobora gukora. Amazi ugasanga imvura iguye igisagara ca Bujumbura catewe n'umwuzurira, ugasanga amakartier kari karuzura amazi, ugasanga mu biruguru mu barimyi inkukura iracatwara isi nziza, iracatwara uburyohe bw'isi. Ugasanga aya mazi ava mu mahinguro canke aya mazi ava mu bucafu kuyatreta kugira surira be meza, ugasanga biriko biragenda neza, ugasanga imicafu iriko iraja guhonya vya binyabuzima vy'ikiyaga Tanganyika. Urabona rero neza yuko turavyifatamwo neza, kandi hariho ico twokwita code dolo yagiyeho, harakwiye no kuba politike y'igihugu y'amazi isubiyemwo neza, iraba neza tatije no kuraba ubushikiranganje bagasubiza ubushikiranganje bw'amazi, amashamba n'ibidukikije bwihariye burabaye nasuse y'amazi kugira abashobora kubikurikirana n'uburyo bwinshi. Hanyuma hakajaho n'urwego superstructure ministerielle rw'amaministeri atandukanye uraba ingene ivy'amazi vyogenda, hakaba planification opérationnelle, ukuvuga gutunganya imigambi ku myaka 5 ku myaka 10. Nk'ubirabaje kubona plan yo kurangira amazi igisagara ca Bujumbura azoguma yiyongera, yaheruka kuva 1985 gushika muri 2005. Kuva ico gihe nta yindi plan irasubira kuba yukura ingene igisagara kiziyongera n'amazi azoguma kenerwa. Mugabo gatusanga
ubushikiranganji bwitwa ko buhari kandi bwategeza kuba ubushikiranganji bubikurikirana ugasanga no mu mafaranga leta intego y'amafaranga leta izokoresha ku mwaka ibijanye n'amazi babihaye amahera make cyane adashika na rimwe kwijana duze gutera kamure ko tubona yuko muri wa mugambi wa 2040 ushira 2060 turabona ko muri gitabo ca c'intangiro objectif ya 18 no kuvuga intumbero ya 18 ivuga ibijanye n'amazi na sensema yuko byo tezwe imbere nico bituma rero dusaba yuko mu mafaranga tizokoresha mu vyangombwa bijanye na prioritaire investissement ibyo gushira amahera mu bintu bigwiza umwimbu bigira iki gisata c'amazi coshigwa imbere tukintumbira ati mu gisagara ca Bujumbura uyu mwaka ni 0 abantu badafite amazi yo kunywa. Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo iganisha ku iterambere rirama parseme. Mu gusozera aya makuru intumwa za Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'iz'u Rwanda zikoraniye i Rwanda muri Angola biga ku kibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Angola. Igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kikaba cagiriza Kigali gushigikira umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 uhanganye n'igisirikare ca FARDC nayo u Rwanda rukavyamirira kure mu kubivumira ku gahera bavuga ko M23 ari abanyekongo kandi bagwanira ku butaka bwa Kongo ataho bahurira n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru rero twabateguriye naha agarukira. Shimwe mwese mwakurikiranye mwakoze mwese twabanye kuva mu ntango zayo. Uganda kwa Radio Peace FM y'ugaruka gwatorokanije mwakenuye. Radio Fujo Philibert Gangwa nariko ndabashikiriza reka nshimire nayo girakoze mu muhinga bw'ivyuma twese tubabwire ngo akaruko keza kinga naho kwa mbere makuru yo mu Kirundi.